Bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Bakunzi b'ikiganiro Rhapsodie de realites, ndabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu kiganiro c'uyu munsi. Turi ku munsi wa kabiri itariki 12 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Muri kumwe na Berize Nshimirimana. Jambo ry'umunsi ratubwira ngo turacafata ingingo y'igihe. Turisunga ijambo ry'Imana ryo mu gitabu c'Abitesalonika ba kabiri, ikigabane ca kabiri ku murongo wa 6. Kandi none murazi kibuza kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe. Mu Bitesalonika ba kabiri ikigabane ca kabiri ku murongo wa 3, kubwamwe mu w'Imana Paulo yanditse ati: "Ntihakagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe kukutazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka." Ninde mwana wo kuranduka? Ni Antichrist. Bibiliya imuvuga nk'umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengo. Nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ivyo bitubisanga mu gitabo c'Abitesalonika ba kabiri kigabane ca kabiri ku murongo wa 4. Antikristo ni uwo muntu wese agarariza Imana akongera akishira hejuru yayo, akigira ikigirwamana co gusenga. Ico kinyoma kigaragaza igihe c'iherezo. Ijambo ry'umunsi riraduha kandi kimenyetso cerekana urukurikirane rw'ibihe, ritubwira ko hari ikintu canke umuntu akibujije ko Antikristo ahishurwa ataragera. Ubwo bushobozi bukibibujije n'ubuhe? Ni isengero ryuzuye mpwemu yera riri kwizamu. Niryo ribereye intambamyi ukwigaragaza ku mugaragaro kwa wa mugarariji. Ukubaho kw'ishengero kw'isi nizo nkomezi zibujije ubushobozi bw'umwiza nk'uko bigaragara ku murongo w'indwi. Kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Ivyo bivuze ko umugarariji ariko arakora mw'isi, ariko aberewe intambamyi na mpwemu yera biciye kw'ishengero. Mw'iyi misi ya nyuma dufise igikorwa kidasanzwe co gukora. Itorero ritegerezwa kuguma rihagaze neza, rikabandanya kuvuga ubutumwa bwiza no kuba mukuri kw'ijambo ry'Imana. Kugeza igihe tuzokurirwa nk'uru rugendo, turacafise ububasha bwo gutegeka igihe cyo guhishurwa kwa Antichrist. Igikorwa cyacu kiratomoye, no kuvuga ubutumwa bwiza ku baremwe bose mu mahanga yose, kuko ari mu kwizera gusa Yesu Kristo bashobora gukirira. Nta yindi nzira, nta bundi buryo buhari. Muri Mariko ikigabane ca 16 gushika ku murongo wa 16 haravuga ngo arababarira ati mugende muje mu bihugu vyose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Mu bikorwa vyacu, mu masengesho no mu kuvuga ubutumwa bwiza, niho dufatira ingingo y'igihe co kwerekanwa kwa Antichrist. Mu gihe dukora ico twahamagariwe, Imana iharura imishaha ishikanwa mu bwami bwayo. Niyizi igitigiri nyezina c'abategerezwa gukizwa. Igitigiri c'abanyavyaha nicuzura, umuhero uzobushitse. Niko Bibiliya ivuga mu Baroma 11 ku murongo wa 25. Gushika uyu munsi turabandanya kwigiza ubushobozi bw'umwiza mu kugumiza Satani n'akagwi kiwe musi y'ibirenge vyacu. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Turasenga: Data, kubwa mpwemu wawe mpagaze nemye ku bushobozi bw'umwiza, kandi mpagaritse ishigwa ku mugaragaro rya Antichrist gushika igihe nyezina kigeze. Ndasenze ngo buri mu Kristo aguma ahagaze neza mu gikorwa cacu co kuvuga ubutumwa bwiza ku mahanga yose, mu gushikana n'ububangutsi abantu benshi kugakiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo uku gukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima
ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.